Impanuro zijanye no gukingira isi no kurwanya inkukura. Ukurima ku manga biratera inkukura. Ni ukuvuga ko isi n'uburyohe burimwo bitwagwa umwimbu ukagabanuka. Aho kurima hahora hamera ntihakiboneka, mbere n'inzara igatera. Imivo mu gutemba iva ruguru ishungurukira epfo ikwirikira umugende w'aho bashize amabuye canke umugende w'amayira canke mu mbibe, bigatuma itongo ricikamwo imanga. Iyo umugende w'inkukura wabaye munini n'amazu ari epfo arasiduka. Twogira iki kugira ngo dukingire isi inkukura? Isi kugira ngo ntitembane n'umuvo ihoba ifutse n'ibiterwa biyisagirije canke isasiye. Ico kwirinda ni kuyisiga iri gusa mu gihe imvura igwa. Mu gukora mu mirima no kwirinda korohereza inzira imivo icamwe. Mwitwarike guca imikobeko umutumba wose. None isi yo kwama ifutse gute? Harya muhejeje gusiza mwiteguriye gutera imbuto, mushobora kuba murafutse iyo si n'ubwatsi. Kirazira guturira ivyatsi kuko bituma isi itakaza akanovera. Niyo mwaba mumaze gutera imbuto nk'imyumbati, ibiyoba canke ibigori, mwoca mwihemvya ko utwatsi ku mirongo mwabiteyeko mu kurindira ko bigwiza amababi afuka isi. Maze iryo sasira mukarikika muvuna inzira icamwo imivu. Muti none iryo sasigwa rizova mu bikangazwa na birya vyose bisigara mu murima. Rizova kandi ku vyo muzoba mwakokoye kuri vya biti na bwa bwatsi biteye ku mikobeko. Mushobora kandi gukingira isi inkukura mu kunyuranya imbuto mu murima umwe, hamwe zimwe zivamwo izindi zigasigara zishigikiye iyo si. Vya biti bibana n'imirima birakingira amama y'imvura ariyo ntango y'inkukura. Iyo imvura iguye ishikira amashami yavyo.